Turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'umuresha kuri Dikobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Tubaha ikaze muri ano makuru aho tubashikiriza amwe mu makuru yaranze indwi. Jewe ngiye ko yabashikiriza nitwa Emery Nimbona. Ndabaha ikaze rero. Zimwe mu ngingo nkuru zigeze no makuru turaza korabira hamwe ibijanye na rusansuma yatanguye neza na neza ku munsi w'ejo. Mbere umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarashoboye kugirana inama n'abajeje intwara bo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo barabire hamwe ingene iyo rusansuma y'abarundi bose yogenda neza. Muri ano makuru kandi turaza kubashikiriza ibijanye n'ubutare n'agataka. Umushikanganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye ashikiriza ko abari basanzwe bariko baracukura ubutare bazobanza guhagarikwa kugira ngo bakore bisunga itegeko rishashe rigenga ubutare mu Burundi. Muri ano makuru kandi turafitiye amakuru y'inkino igango ya Primus League mu Burundi yarayisubiriye gutangura. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Na Iburaya umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona baraye batsinze aho ni mu ndwi igira kabiri ihiganwa rya La Liga Santander. Tubaha ikaze. Musangwa amahoro rero dusubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaratunganije inama muri ino ndwi turangije, inama yo kurabira hamwe ingene rusansuma rw'abarundi yogenda neza. Iyo nama rero ikaba yarigenewe abajeje intwara bo mu gisagara ca Bujumbura, ikaba yo kurabira hamwe ingene rusansuma yogenda neza. Ni rusansuma mbere yatanguye ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana. Anita Ndabacekure. Mu nama yagiranye n'abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kugira ngo rusansuma izogende neza, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yahamagariye abajeje intwaro kugira ico gikorwa icabo kugira ngo kizotange umusaruro nyakuri. Gervais Ndirakobuca yabandanije amenyesha ko iyo rusansuma izokorwa hisunzwe ubuhinga bwa none, akavuga kandi ko izoba itandukanye niheruka mu mwaka w'2008 kuko ubu hiyongereye ko gusansuma igisata c'uburimyi n'ubworozi. Agahamagarira abene gihugu kuzokwishura neza ibibazo bazobazwa muri urwo rusansuma kugira ngo bizoshobore gushitsa igihugu kumbona kazoza. Iyi rusansuma nkuko twese tubizi, nkuko twagiye turabimenyeshwa kuva haja itegeko ryanye n'icubahiro mukuru w'igihugu yahamagarira abarundi bose kwitaba rusansuma. Ni rusansuma ije ikurikira rusansuma yabaye mu 2008. Iyo rusansuma y'ibihumbi 2008 ariho ivyo yabajije abene gihugu, mugabe iyi rusansuma nayo ijari rusansuma ishira kwa kabijya, aho twifuza ko bizova muri iyi rusansuma byose bizotwereka vy'ukuri Uburundi aho bugeze. Bizonadufasha kandi no kuraba uko tuzogenda tuduga ku mwaka mu bijanye n'igwirirana ry'abantu, mu bijanye n'uburaro bwiza, mu bijanye n'imibereho y'abene gihugu, eka mbere n'uburimyi n'ubworozi byose biri kumwe. Hanyuma iyi rusansuma rero nkuko mwese mwabishikirijwe, ni rusansuma igiye gukorwa hisunzwe ubuhinga bwa none. Uno munsi rero turi muri rusansuma, nibaze ko mwese nk'abajejwe intwaro amakomite atandukanye, hariho komite provincial de recensement, hariho n'amakomite communal de recensement. Nibaze yuko twese iyo ntumbero tuyumva uko twese. Iyo ntumbero tumaze kuyumva uko twese rero, ni naco catumye twihereza iyi minsi kugira tubanze dukorere neza kubene igihugu, tubategure neza, maze bamwe bazobajeje iki gikorwa nyezina bazoze gushika mu bene gihugu. Twebwe nk'abajejwe intwaro twaramaze kubategura neza. Uno munsi rero singekeranya neza yuko abene gihugu bose ibintu byose babizi neza. Ejo uzobajejwe rusansuma niyashuka kugurura ya mashini yiwe, umukuru w'umuryango azoba yiteguye guca atangira kumubwira ivyo bamubaza byose. Twari duhitiye dukora rusansuma y'abene gihugu n'uburaro tukagarukira ngaho. Mugabo no munsi twongeye ko uburimyi n'ubworozi. Le Comité National de Recensement ibisavye inama nshikiranganje igasaba ko bokongera ko iyi minsi
bibaza ko byagize ikimazi gikomeye cyane. Nimba by'ukuri ibyo twashikirijwe n'abaje baserukira umugwi w'igihugu twarabifashe nka nkama tukagenda kubikorera, ariko ndizeye neza ko twabikoreye. Uno munsi rero tuje kwirimbura nk'abajejwe umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana rusansuma. Tubabaze mwebwe muduserukira hariya hasi, ibibazo mwasanzeyo nibihe, hanyuma tubitorera inyishu. Ejo aho bukera bagatangura rusansuma, baba hungu n'abigeme bagatangira gutembera mu miryango babaza bya bibazo, namwe muze mwamaze gutora inyishu, kandi abafite ibyo bibazo muze mwamaze kubaha umuco uko babyifatamo nuko babitorera inyishu. Ni muri iyo ntumbero rero uno munsi twakoranije ngaho. Twifuze gukoranya ngaha mu gisagara ca Bujumbura abarongoye amakomine, abarongoye amakartier, abarongoye amazone, eka mbere dushirako n'abantu twibaza yuko bafise uruhara rukomeye muri iyi rusansuma. Umuntu wese yahamagawe ngaha nuko hari ico tumuzeyeko, kandi tuzi yuko ari karahara mu ruganda ntibacure kuri iyo rusansuma tugiye gukora. Ico dutegerezwa kumenya twese niki, iyi rusansuma tugiye gukora igiye gukorwa n'uburyo bw'abarundi twebwe nyene, uretse abasanzwe bashigikira Uburundi bakeyi bakompanyije Uburundi, ariko imiliyaridi zirenga 90 zizokora muri iyi rusansuma n'amafaranga yavuye muri mwebwe nyene abenegihugu n'amakori n'amatagisi. Nitwifuza rero yuko ayo mafaranga agenda nk'ifu y'imijira. Twifuza ko icyo twifuza gushikako tugishikako. Tumenye neza abantu baba mu Burundi, tumenye neza inzu zubatse kijambere zihari mu Burundi uko zingana, mbe hasigaye nyakatsi zingana iki. Tumenye neza mu Burundi tworoye ibitungwa binini bingahe. Tumenye neza mbega turavye aho turima amatongo yose arimwa mu Burundi angana gute, bwaburimye n'ubworozi. Mbega ibirimwa cyane mu gihugu cacu nibihe. Ibyo byose nibyo turondera muri rusansuma, kugira iyi rusansuma izodufashe, izofasha abahinga, ifashe igihugu mu bijanye no gutegura imigambi izodushikana kuri ryaterambere turiko tugenda tugana. Twabonye aho tuvuye, kugira tumenye aho tuvuye, tumenye niyo turiko turaja. Naco gituma ngaha mu gisagara ca Bujumbura twavuze tuti duhamagare gushika ku bakuru b'amakartier, uko mufise uruhara rukomeye muri iyo rusansuma. Mutayigize yanyu naco twokurako. Ni mwebwe mugiye kumara indwi zitatu muri kumwe na ya ntumwa yizoba iriko igira rusansuma kunzu. Tunabamenyesha yuko nkuko babibabwiye, iyi rusansuma si rusansuma abantu chef de quartier azohamagara abantu canke umukuru w'arabara ahamagara abantu ngo nimugende hajya wajya kuri centre de santé ngo basange babasansuma abe namba. Iyi rusansuma ibera mungu, ni rusansuma izoba yerekana nuwe yabajijwe aho yarari. Uhirahiye ngo urabegeranirije hamwe, abari muri biro centre bazoba babibonye bati uyu muntu akavyegeraniriza hamwe. Aho naho rero wewe uzoba wafashije uwari kakora rusansuma gukora ayo makosa na kimwe uzobudufashije. Muri iyo nama nyene umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarerekanye uruhara rw'indongozi nziza, aho yamenyesheje ko indongozi nziza ihamagarirwa gutunganiriza umwene gihugu ku bibazo afise, agahamagarira izo ndongozi kuba inyishu ho kuba nyabuna ibibazo byabo zijejwe. Ibibazo ntibibura mugabo, ahari ibibazo niho haba n'inyishu. Ibibazo iyo bibonetse duhamagarira twese nk'indongozi
kubitorera inyishu kugira bene gihugu batunganirize. Ico nico indongozi nziza, indongozi ishasha yabijejwe ihamagarirwa. Tube inyishu z'ibibazo, ntitube ibibazo kubo tujejwe. Nivyo rero duhamagarirwa kugira vy'ukuri iyi rusansuma itwereke igicapo cy'igihugu c'u Burundi aho kiri uno munsi mu 2024, hama kizoca tugenda dukurikirana ku munsi turabe uko igihugu kigenda gitera kije imbere canke aho bigenda bitera bigorana kugira turonke uko tuza turakosora. Tuvyumve kumwe twese, hama ejo tugende kubikora twese twumva ivyo tugiye gukora ivyo ari byo. Nta mwuga n'umwe uzosigara utavuzwe. Ikiriragira nongere ko ngaho hariho tendance yuko abarundi twese utari umukozi wa leta avuga ngo umubaje ngo ukora iki ngo domorimi. Sivyo turondera muri iyi rusansuma yuko umuntu atari umukozi wa leta udatonda mu biro wese umubajije ngo domorimi ulimaye. Ko bavuga ngo umurimyi bazocuba kubaza aho urima, ucuvuga n'imirimo ufise ukwingana n'ibitego wateye mu ivyari. Iyi rusansuma rero twifuza ko umuntu wese avuga ico akora, n'ukora mu mufuko mbere bikunze ko zije nateye ku mutwe. Ega nawe turakeneye kubamenya. Nari umugutewe n'amategeko nawe nyine umutunze. Ndazi neza kuzosanga hari abantu bavuga ngo je byo nkora nabyo novuga. Babandi b'abakomisiyoneri biko basirikira hariya mu makartier, bariko barondera amazu, abashaka gupangisha amazu. Ega nujya n'umwuga no kuzovuga ati je ni umukomisiyoneri donderera amazu abantu. None so umwuga ugutunze. Hariho imyuga yindi kogwa itamenyekana mugabi usanga itunze imiryango. Uzoba ariko arawukora ntatinye kuwuvuga, niyo twagira muri bariko baradepuya bazovuga bati mu Burundi hari undi mwuga tutari tuzi utunze abantu. Iyo byose turakeneye kubimenya. Ega niko kumenya uko abarundi babayeho batunzwe n'iki. Iyo byose turabikeneye kubimenya. Nivyo rero duhamagarirwa abantu bose bakavuga ico bakora batijijanije imitima, ivyo bakora bakabivuga batijijanije imitima. Mwomenya ko rusansuma nkuru y'abene gihugu uburaro uburimyi n'ubworozi yatanguye kwigenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Reka tumushimire rero Anita Ndabacekure nkuko nari nababwiye mu ngingo nkuru zano makuru. Nari nababwiye ko nza kubamenyesha ibijanye n'ubutare n'agataka. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye yarafashe ingingo yo guhagarika amashirahamwe yarasanzwe ari karacukura ubutare mu Burundi, akamenyesha ko ubu bagiye kubanza kwisunga itegeko rishasha rigenga ubutare mu Burundi. Ivyo rero umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yabishikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, aho hari itangazo yasohoye tumukurikira. Ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka buramenyesheje amashirahamwe acukura ubutare n'amakariyeri ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibwirizwa nimero 1/19 ryo kuwa 4 Myandagaro 2024 rihindura ibwirizwa inimero 1/21 ryo kuwa 15 Gitugutu 2013 rigenga ubutare mu Burundi na cane cane mu ngingo yaryo y'amajana 258 ivuga ko ikiringo c'iminsi 90 y'akazi giharugwa kuva umunsi ibwirizwa ritangarijwe ko cyahawe amashirahamwe afise amasezerano yayo yari yahagaritswe hamwe n'agengwa n'itegeko bwirizwa inimero 1/138 ryo kuwa 17 Mukakaro 1976 rigenga ubutare
n'ibitoro mu Burundi kugira asubire kugiranira ibiganiro na leta hisunzwe ibitekanijwe n'ibwirizwa rishasha. Ibikorwa byo gucukura no kudandaza ubutare n'amakariyeri bihagaritswe guhera ku igenekerezo rya 24 Nyandagaro 2024 kugira ayo mashirahamwe asubire mu bikorwa byo gucukura no kudandaza ubutare n'amakariyeri. Ahamagariwe kwisunga gace ka 4 k'ingingo y'indwi imenyesha ko ku gikorwa cyose cyo gucukura ubutare canke amakariyeri ishirahamwe ryose ritegerezwa gutanga igice c'umwimbu kigenewe leta hisunzwe ingingo ngenderwako yuko impande zose atawuhomba kandi bigaca bitomorwa biciye mu itegeko. Ubu naho rero tugeze mu makuru y'inkino mu gihugu cy'u Burundi. Iganwa rya Primus League, iganwa rikuru ryo muri kino gihugu cy'u Burundi, ryarayisubiye gutangura. Uvuga ko iryo higanwa rikiri kundwi ya mbere, nayo Iburaya imigwi nka Real Madrid na FC Barcelona yarayitsinze. Yo mu gihugu ca Espagne mu higanwa rikuru La Liga Santander bageze mu ndwi igira kabiri. Reka tubikurikirane muri ino nkuru. Mu Burundi higanwa rya Primus League ryarayisubiye gutangura mu mpera zino ndwi turangije. Hariya ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega, Flambeau Centre yatsinze Muso Sugar ibitsindo 2-1. Ku kibuga cy'Igatwaro naho mu ntara ya Kayanza United yari wabo ntiyakije imbere ya Musongati kuko yatsinzwe itaburanye ibitsindo 3-0. Ku kibuga Urunani mu ntara y'Ibitoke naho Bumamuru na Olympique barakweganye harabura ubutsinda uwundi banganyije igitsindo kimwe ku kindi. Mu gihe ku kibuga Urukundo mu ntara ya Ngozi City mbere yiviriye mu cicaro ca kabiri yatsinze Dynamic ibitsindo 2-1. Nayo Academy Deira yigishije umupira w'amaguru umugwi wa Royal Vision mu kutsinda ibitsindo 5 byose ku busa. Iyo migwi yose iherutse kudugana ivuye mu cicaro ca kabiri. Hari Makamba Aigle Noir yatsinze Interstar igitsindo kimwe ku busa. Amasipiri nayo yatsinzwe na Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa nyene. Imigwi ya Rukinzo na Vitaro yo ntiyashoboye gukina muri iryo higanwa kuko yari yaserukiye Burundi mu nkino zo muri Afrika. Muri izo nkino rero Vitaro yanyagiwe na Yanga yo muri Tanzania ibitsindo 6 ku busa mu rukino rwo gusubiriza, aho ni mu gihe yari yatsinzwe 4 ku busa mu rukino rwa mbere muri Ligue des Champions yo muri Afrika. Vitaro rero ikaba yaciye isezererwa. Rukinzo yoyo yarashoboye kubandanya mu gikombe ca Confederation Cup aho yatsinze Holy City Sport yo muri Somalia ibitsindo 2 ku busa. Inkino za basketball zitiriwe ikinyobwa Vitalo ca Brarudi zarabandanije. Kerne yatsinzwe na Rezipo ku manota 95 kuri 61. Jimukana nayo yatsinzwe na Tigers amanota 82 kuri 59. Remesha yoyo yakubiswe n'Urunani ku manota 77 kuri 57. Nayo Dinamo itsinda New Star amanota 99 kuri 43. Mu nkino z'abaje hahise naho Urunani gwatsinze Jimukana amanota 88 kuri 69. Kerne itsinda New Star amanota 68 kuri 59. Remesha yatsinze Rezipo amanota 79 kuri 53. Nayo Dinamo itsinda Tigers ku manota 83 kuri 69. Mu mahiganwa akomeye y'Iburaya naho inkino zarabandanije mu mpera z'inondwi. Muri Espagne ku munsi wa gatandatu FC Barcelona yatsinze Atletico Bilbao ibitsindo 2-1 mu rukino rwiza cyane gwerekanywe n'umusore akiri muto Lamine Yamal abandanya kwigaragaza ku myaka itarenga 17. Umukenyero mwiza cyane umumenyereza mushasha w'umudagi Hansi Flick warashimwe cyane n'abarorero umupira w'amaguru. Real Madrid nayo yashoboye gutsinda Real Valladolid ibitsindo 3 ku busa. Ni mu gihe urukino rwa mbere gogo Real Madrid yari yarunganije. Nubwo Real Madrid ariko yatsinze runo rukino rwa Valladolid, biracyaboneka ko Real Madrid itaratora umukenyero nyawo wo gukinisha ibihangange ifise ni Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick na Kylian Mbappe. Aba rero babiri Endrick na Mbappe bakaba ari bashasha, bikagaragara ko bataratora neza ingene babakinisha. Kylian Mbappe amaze gutsinda igitsindo kimwe gusa mu nkino 3 kuva avuye muri Paris Saint-Germain. Mu Butaliyano Parma mbere herutse kwidugira ivuye mu cicaro ca kabiri waratangaje AC Milan mu kwitsinda ibitsindo 2-1. Udinese nayo yibundiye Lazio de Rome yigeme ibitsindo 2-1. Kuwimana Napoli yatsinze Bologna 3 ku busa.
Atalanta Bergame ikubitwa na Torino. Hariya mu Budagi naho Borussia Dortmund yatsinze Frankfurt 2-0. Leipzig itsinda Bochum igitsindo 1-0. Muri Premier League mu Bwongereza naho nyene inkino zarabandanije mu mpera zino ndwi. Brighton yatangaje Manchester United mu kuyitsinda ibitsindo 2-1. Crystal Palace yatsindiwe muhira na West Ham United 2-0. Manchester City yanyagiye Ipswich Town 4-1. Uno mugwi watsinzwe na Manchester City ukaba uvuye mu cicaro ca kabiri ukaba werutse kuduga. Muri ivyo bitsindo harimo ibitsindo 3 vya wa munyanorvege Erling Haaland, mukinyi babona nkuzo hava subirira Cristiano Ronaldo na Lionel Messi mu gihe bo bigaragara ko imyaka ibajanye. Kuimana Chelsea yanyagiye atakigongwe Wolverhampton ibitsindo 6-2 mu gihe yari yisanze wabo. Abantu rero benshi bakabona kumenga Chelsea yoba yagarutse mu bihe vyiza vyayo, ibihe vyayiranze mu myaka iheze. Umugwi wa Liverpool nawo watsinze Brentford ibitsindo 2-0. Tubashimire. Amakuru mu makungu tubashikiriza hanini ibijanye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kamala Harris cegera c'umukuru w'igihugu wa kino gihe arabandanya kwiyamamariza gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iruhande yiwe hari Donald Trump yahoze arongoye ico gihugu. Abo bose rero bakaba babandanya kwiyamamaza kugira ngo bitegurire amatora yimirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora azoba kwigenekezo ya 5 kwezi kwa 11 uno mwaka. Nayo mu makungu kandi mu bihugu bitandukanye vya Buraya indwara y'akaranda ka mpox yatanguye kwigaragaza. Hari abamaze gutorwa mu bihugu vya Buraya no muri Aziya. Iyo ni inkuru ya Innocent Irakoze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'umukuru w'igihugu atekanije kwa 2025 munyonyo uno mwaka. Ukwiyamamariza rero ayo matora kukaba kuri kurabandanya. Abakandida babiri akaba ari bo bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abona bakaba ari Kamala Harris ku ruhande rwa Demokrate, uwo nawe akaba yatowe inyuma yaho Joe Biden arongoye ico gihugu atanga imihoho ko ahagaritse kwitoza. Akari nyuma yaho hari bamwe mu mugambo wiwe batifuza ko yo kwitoza. Kamala Harris rero akaba ariko ahiganwa na Donald Trump, uwo nawe akaba yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nawe yakorewe mu ngata na Joe Biden. Ubu rero muri myamazo biribonekeza ko ngo hari ibitari vyitezwe cyane ku ruhande rwa Demokrate, bikaboneka ko umukandida wabo ngo ariko atanga umwizero bituma ashobora gutsinda ayo matora. Ubu rero bikaboneka mbere ko Donald Trump ngo amaze igihe yinumiye. Hari bibazo biriko vyibazwa na bamwe canke bariya ati mbega itorwa rya Donald Trump canke Kamala Harris rizokungura iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'isi yose, canke mu bijanye n'ingano ziko zibonekeza hagati y'Uburusiya na Ukraine canke Israel na Palestina rizofasha iki mu gihe igihugu cy'Ubushinwa uno munsi kiguma kiduga mu by'ubutunzi. Akaranda nako ka mpox karabandanya gukwiragira hirya no hino ku isi. Inyuma yaho ako karanda kibonekeje mu bihugu vya Afrika, ubu karamaze kwibonekeza no mu bindi bihugu bitandukanye ba ku mugabane wa Buraya canke ku mugabane wa Aziya, eka mbere no muri Australia. Aha twovuga nk'ibihugu vya Sweden, Ubufaransa, Korea y'Epfo n'ahandi. Ku mugabane wa Afrika rero ako karanda karibonekeza mu bihugu vya Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Burundi, Uganda, eka n'ibindi bihugu. Ariko rero cibonekeza nuko Republika ya Demokarasi ya Kongo ariyo muri kino gihe ibangamiwe nako karanda gusumba ibindi bihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero abantu bagera ku 500 nibo bamaze guhitanwa nako karanda. Ishirahamwe mpuzamakungu OMS rikavuga ko mpox atari ubundi bwoko bushasha bw'umugira wa COVID mu gihe hari abavyibaza. Cibonekeza ariko ngo nuko ubu ataburyo buhuriwe ko n'abaganga bose bashobora gukoresha mu kuvura ko karanda. Abaganga rero bakabagerageza kuvura ko karanda bafatiye uko umugwayi abamerewe. Nuko rero amakuru twari twabateguriye hano kuri Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga agarukiye hano. Mwakoze mwese mwadukurikiranye. Shimire bagenzanje Anita Ndabacikure na Joseph Muhinda cyane bafashije muri ano makuru. Jewe nitwaye Emery Nimbona.